Wagwan me people ndasubiye kubaramutsa bakunzi ba Nuje Entertainment kiganiro kiradasanzwe ni turashoboye right now ndafise abatumire badasanzwe ariko ndakumenyesha ko ari Jamal Fred MC Voice of the Money Mike Masterpiece Keeper Motivation the Champion boom in the house. So ndakumenyesha ko turi mu kibanza ciza Golden Bar mu gisagara ca Bujumbura neza na neza novuga mu Kanyosha uhashitse ahantu hari ayeho gutiramira ho kuryoha nibimeneze cyane ariko ufise abatumire badasanzwe ufise First Music umuguri ko urabikora neza cyane mu gisagara ca Bujumbura ufise indirimbo Dusma iri hanze imeze neza cyane ngira ndabakire tubabaza ibibazo biri cyangwa bitatu kuvyerekeye umugwi wabo ndetse no kuvyerekeye umuziki wabo ndahera mu buryo bwanje ndakura mukije bro meze neza salama bro meze neza meze neza safi witwane ufise gahunda nki muri novuga muri First Music Babylon, Last Man, Bad Man, Killer Man, Dior Man, Wizman, The Bombo Clat, nara y'umuji mutamenyerwa Dior from First Music. Ayo wayahawe n'abavyeyi. No. Wayahawe na Katsi. So ndakwibutsa neza ko turi kumwe n'ubundi musore, ni misore ibiri meze neza cyane. Yitwa n'umusore adasanzwe urana ko ari umwe mu basore bameze neza cyane. Nawe umeze gute? Ameze neza. Uzakati meze neza nawe nizere karibu shaje meze neza cyane ibwira bari ko baradukurikirana witwa gute abantu bakumenyeye kuzina rya ni Last Man, Debaman, Fireman, Legend Man from First Music. Aha, so ni First Music nkuko nayimeje kubabwira bafite indirimbo imeze neza cyane yitwa Dusma. Mbega Dusma mwayisohoye ku novuga kuri gahunda nyabaki mwifuza muri ko mukora mwifuza kugira ngo mushike turahera nga Dusma yasohotse ushaka kuduza kadu Dusma twasohoye kugira ngo twiteze imbere kugira ngo umuziki ndundi ukomeze gushinga imizi nkuko nyene twavuze ko turi First Music dushaka kubera isura nziza abandi bose kugira ngo n'abazozi nyuma zo turabireko voilà mbega umugwi First Music mwavyumviye gute kugira ngo mukreye umugwi murafise abantu babenspiye mwibi bintu byo kuririmba mbega abo bari bande umugwi First Music mwayiyumviye gute muri rusange Music waje gute cyimviro cyaje gute kugira muhure muri babiri byagenze gute twatanguye turi abagenzi bisanzwe kuva 2019 gushika 2023 uniho yafashe ashiraga yari kodinza amajwi ashira kuri stati rero numva ari kararirimba nanje ndagagira ko commentaire cha turafata tuvuga ati nanje ndabikunda avuga ati rero kubikunda reka tuzoje muri studio bishitamo dutangura ngaho turahura uwo munsi duhuye duca tuvaho twanise indirimbo Dusma bivuze ko indirimbo Dusma mwayanditse umunsi umwe yayikoze umunsi umwe mbega novuga Badman Wizi urumwe novuga urumva kari wazanye idea kuba kugira mugire umugwi First Music mbega indirimbo mumaze kuba mushira hanze ni indirimbo imwe bimeze gute turacari bashasha indirimbo imaze iminsi mike cyane ku rubuga rwacu rwa First Music iracari indirimbo imwe ariko ibiri nyuma byo nibyo byinshi kurusha ibyo tumaze gukora mbega First Music irafise abantu bariko bayifata mu mugongo kugira ngo ibikorwa byabo bitere bigenda imbere bimeze gute turafise staff ituri inyuma turafise uwitwa Jamal ari wewe tugushimire bivuye ku mutima ni muri babantu bariko barakora uko bishoboka kose kugira First Music imenye it's my task kabisa turafise Jordan One Company nimwe mu makampani ariko arabikora neza turafise Wizo Media nawe bari mu bantu televiziyo bikora neza daboro bari mu bantu bariko badufasha kugira dushike kure nabo bantu. So mbega First Music hari abantu bariko baradukurikirana bariko bavuga ati First Music nibajya voilà tugire akapera kugira ngo benshi bumve ko ari mwebwe twagiye fata mic First Music again pretty girl tell me how you feel just like you know mutima sinifuza kukubura abandi bademu narakatiye asweya ni wewe wanyifatiye benshi numva ngo narababaniye ntacyo mfise nokora I'm a boy innocent my mutima ni unyohereza ubuzima ukuteye binjana hano numva no kwigumiraho hano come cross nyemerera dutambeje nawe Dusma
Vazi, vazi, basi ndo ducheze mi nawe dusma, yeah. Come close, yemerera dutambeje nawe dusma. Vazi, vazi, basi ndo ducheze mi nawe dusma, yeah. Dusma, yeah, pretty girl, dusma, baby girl, dusma, mi na wewe, dusma, yeah, dusma. Yes, ni Fresh Music in the house. Urumva ko abasore bameze neza cyane, ariko n'abasore bameze bazi kuririmba, indirimbo bayikoze fresh sana, mastering, amajwi meza, ubwenge, donc bandika neza. Mbega Fresh Music, hari abantu novuga muba mwaragize kugira mu inspiration kugira ngo uririmbe, hari umuntu uba wararabiye kugira ngo uririmbe, wowe warabire kuririmba kugira ntangure kuririmba? Ego shanda fise abantu benshi nkurikirana Big Fizzo. Wamwigiye ku iki mw'ivyo mu kuririmba? Namwigiye ko ukuntu yandika mu kwandika, basi ni ndimbo yiwe yumvise uravuga ati no ndimbire afise message nziza ku bintu by'ama message. Voilà, nawe Badman Wizi, ufise umuntu yakwenspiye kugira uze mu bintu byo kuririmba, kandi novuga ko wakuzuraba wosho nindi umuririmbyi MB Data Boy, n'umuririmbyi w'icitegererezo nta utamuzi, n'umuririmbyi yandika fresh, ya muri makaranya inspira, n'umuririmbyi akunda kumpa impanuro ambwira ati genza uku, ya bintu bene ivyo nyene aranspira cyane. Voilà, mbega dukuze novuga kuba tubona imigwi abantu bakorana ari babiri cyangwa batatu, dufise uburorero bwinshi bw'imigwi yavanye. Mbega mwebwe muri ko mukora iki kugira ngo ntimuze mu Rwanda? Turahera nga ya twebwe ndiko twovuga ati ingo ntizubakwa kumwe, twebwe twazi ibyo wacu uko bimeze neza. Yes, duhe uburorero bubiri canke butatu buzotuma mutavana, muzemera ku buryo n'abazobona ino video muvanye baze bayigarukana ati mwibi mwaye mwarabivutse wewe. ya kubisanzwe abantu turi bamwe ariko ntidusa. Ego ni kuvuga yuko twebwe turumvikana mu bintu dukora, turaganira ati je ngoma nja ngomba nkora iki, urumva ibintu bene ivyo. Iyo rero umuntu mukorana muri mwumvikana mumwe, nta kintu na kimwe kiza kiba kizi nyuma. uri kurashira microphone hari mbega ugerageje ni kihe kintu ubona cyo tuma mushwana bugatuma muvuga ati bo ibi bintu turabihagaritse? Kuko kwebeshi tukunze kubona bapfa abakobwa, ibindi bintu vy'amafaranga, ifi bintu vy'abakobwa. Mbega mwebwe ico kintu mu gihe agaciro kangana gute mu mugwi wanyu? Ico kintu ntitugihavarira, ahubwo twebwe turasenga cyane icyaduhuje. Ikumva basi ko twava tufa amafaranga kwera ikintu cyose tugiye dukore turagisengera. Nivyo? Yes. Voilà. Mbega Fresh Music n'ivyahe bikogura kirategura, novuga bigiye gukurikira indirimbo Dusma, kuba mwasohoye indirimbo iryoshe ni ibintu vyiza cyane, kandi mwateye novuga uburyoha abantu babakurikirana. Bikogwa vyanyu bimeze gute biri nyuma? Mbega twitegeke ku mugwi Fresh Music ku bindi bikogwa biri nyuma? Batwitege ko ibintu vyinshi kandi byiza cane. Turafise indirimbo nyinshi zikiri mu bikoni, hari indirimbo turiko turashutingira amasanamu. Voilà. Abafana ntitugiye kubatevya ko twe tuje mu muziki tubikeneye cane, kandi tubishuye cane kugira ngo tubahereze ibintu vyiza cane. Muri ko murafata amasanamu? Na management mufise staff gusa? Bashire Mike dukomera amashi yo staff yanyu. One Jordan company. Bro, man kuhaje sana. Mufise imano, nta muntu yoreka kubivuga, kandi ikindi kintu novuga muze mugume mu bumwe. Ahari ubumwe novuga urusato rw'imbaraga za gwifuka batanu. Ariko mugira mwongere muturirimbire kugira ngo novuga ngo duce dukonkriwa abakunzi ba Nuje Entertainment mu baryohere ku buryo bazoguma bavuga ati muze mutugarukane ba bantu twagiye. Reka mbivuge, I swear I love you, ni wewe gusa mbona niyo ndi mu bandi, ni undyohera gusumba banana. Oh my sweetie, oh na pretty girl wampinduye nk'umusazi, umusazi. Ivyo kuja mu bandi ubu ntavyo nzi babe, oya ntavyo nzi, waraje umpindura romantike, kare nari Batman ndabizi, namashaka everyday tugumane, I'm addicted to you, oh na my mutima, ni undyohereza ubuzima, ukuteye binjana hano, umva no kwigumiraho hano,
come close, nyemerera dutambeje nawe dusma. Fazi, basi njo tuchize mi nawe dusma, yeah. Come close, nyemerera dutambeje nawe dusma. Fazi, basi njo tuchize mi nawe dusma, yeah. Dusma, yeah. This is first music in the house, the first time kuri Nuja Entertainment. Ariko man reka ndabashimire sana mwakoze kuza mu kiganiro. Man ndabashimiye sana. Yeah, asante sana turagushimiye cyane. Akajambo kamwe ku bakunzi ba Nuja Entertainment bariko baradukurikirana. Yeah, akajambo kari ku mutima tubwiye abafana ba Nuja Entertainment n'abafana ba Face Music, n'abafana bacu ba Face Music bakomeze gukurikirana urubuga rwacu rwa Face Music. Ni Face Music official kugira ngo bikunde udutore ubyihuse. Urandika Dusma by Face Music official. Tubana dutumirira n'abantu benshi baza gukurikirana urubuga rwa Nuja Entertainment. Ni zimwe mu mateleviziyo ari ngaha mu gihugu zibikora neza. Turakeneye gushigikiranira. Asante sana bro, nawe washimire kuba mwari wari wemeye kuzana uvuga mu kiganiro. Akajambo kamwe ku bakunzi ba Nuja Entertainment n'abakunzi ba Face Music muri rusange. Twanze tugushimiye Mr Jamora. Tugushimiye bimwe bivuye ku mutima, tubwira n'abafana ba Face Music baje kuri YouTube banike Face Music official bakwize 5 vuba turabaha ikindi gisaza. Voilà, merci beaucoup brother. It was Jamal Fred, the MC voice of the Money Mic Masterpiece, keeper motivated champion. Ntore ya touch. I was in the mic of Nuja Entertainment. Tuzi dusubire mu bindi biganiro nk'ibi. Hasta la vista.